buramatari ba musitanteri ndetse ubu n'igihugu ntitugipanze aho igihugu gikorera, aho umukuru w'igihugu akorera. Mbere n'Igitega twaratanguye kwiyubakira inzu zizoba zirakorerwamwo n'indongozi. Reka nsubire kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV. Uyu no mwanya w'amakuru agezweho ariko haravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ari buze gushimika cane ku ngingo irabana n'umunsi wo kwikukira imyaka 60 irarumanye Uburundi buhabuje intahe yo kwikukira. Turaza kugaruka ku majambo yashikirijwe muri ivyo birori ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'abahawe ibidari vy'ishimwe, abadugijwe amapete ndetse n'ibindi vyose bitandukanye vyagiye birahakorerwa. Tugenda tugaruka ku vyo mutamenye vyabereye ndetse n'ibindi vyose biriko biragaruka ko nibivugwa n'abantu bamwe n'abandi. Niyo ngingo nyamukuru tugiye gushimikira ko ano makuru yacu twabateguriye anasozera yo twiriwe turabashikiriza kuri uno wa gatanu genekerezo rya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2022. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu muriko marakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ICTV imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru abagezwe ko havugwa irya nino yo mu bimenyesha amakuru biba biriko biravugwa irya nino bitangazwa n'abategetsi ndetse n'ibindi vyose tuba twabatohoreje twifashishije urya mu rw'abamenyesha amakuru bacu ndatohoza baratohoza bakaturungikira anajwe nkatunganya gushikiriza mu buryo bagidonido. Fyonda kuri subscribe kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Turaziko mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Imbere yuko tugenda turaba ivyabereye muri ivyo birori vyo guhimbaza imyaka 60 irangiye Burundi buronse ntayo kwikukira, ngira tubaze dutangurire kuri no nkurice ku masonga aho gutera imbere mu mapete y'akazi ku bakozi ba leta vyo bigiye gusubira kugururwa hisunzwe umugambi wo gutunganya neza ibijanye n'imishahara mu buzi bwa leta wemejwe ku wa kabiri ntwarane 2022 n'inama shikiranganje. Integuro nshasha y'itegeko ryugurura iyunguruzwa ry'amapete ku bakozi ba leta ku kiringo co kuva ku mwaka 2016 gushika umwaka 2022 yarizwe yongera iremezwa n'inama shikiranganje yo kwa 29 ruheshi 2022. Iyo nteguro ikaba yemejwe inyuma yuko hakozwe icigwa bagasanga hari ubusumbasumbane bufatiye ku mishahara mu bakozi ba leta. Bimwe mu vyatumye biga kubijanye n'ubwo busumbasumbane nuko hari uturusho twahabwa bamwe mu bakozi ba leta ariko ataho biboneka mu mategeko abagenga statut de fonctionnaire. Ivyo rero bikaba vyatumye iryo tegeko ryigwa. Ikindi n'amashirahamwe ya leta administration personnalisée de l'État amwe ngo asanga abayarongoye bigenera umushahara bahemba abakozi babo ndetse n'ibindi. Ivyo vyose bikaba vyari vyatumye abakozi bamwe babona ko barenganywa ndetse ngo bakanasaba nabo kudugirizwa imishahara nkuko vyari vyizwe mu namashikiranganje yo kuwa kabiri ntwarane 2022. Uwo mugambi wo kuringaniza ibijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara uko uzotwara uburyo bungana n'amafaranga y'amarundi y'ibiriyaridi 125 akazokoreshwa mu kiringo c'imyaka 10 nkuko vyari vyashikirijwe n'inama shikiranganje yo kuwa karindwi mu kakaro umwaka 2022. Iyo nteguro y'itegeko ikaba yaremejwe ikazotuma ibijanye n'iyunguruzwa ry'amapete ryari ryarahagaritswe kuva mu mwaka 2016 ryugururwa mu ntumbero yo gutunganya neza ibijanye n'imishahara mu buzi bwa leta n'iharurwa rishasha ry'imishahara ritegekanywa n'uwo mugambi rishirwe mu ngiro. Ivyo rero akaba ari vyo no kubagira mu yandi makuru ariko aravugwa cane nkurejeje kudushikira kano kanya nuko imodoka yo mu bwoko bwa Lactis ihejeje gusha iratokombera kwibarabara ryitiriwe RDC hafi ya arena imbere ya Ecole Independante Maternelle. Ivyo rero bikaba bihejeje kuba ubunyene turiko turavugana abayirimwo ntaco babaye. Bari abakenyezi babiri batanguye kubona umwotsi ahari imoteri bayivuyemwe rero baca babona umuriro uradutse. Kizimya mwoto ikaba yahashitse ariko imodoka yari yamaze gusha yose gushika ubu
nawe uramenya icatumye uyo muriro wadukira iyo modokari. Nari nabikubwiye ko tuza kugaruka kubirabana n'uyu munsi wo guhimbaza imyaka 60 Burundi buronse intayo kwikukira mu ntara ya Bubanza, barongoye abandi ngo bakora nk'abavyeyi babere abandi akarorero, babera bene igihugu akarorero. Ivyo bikaba vyavuzwe na Buramatari wa Bubanza. Ivyo rero akaba yabivugiye ahariko harabera harahimbarizwa umunsi mukuru wo kwikukira ku nshuro yawo ya 60 mw'ijambo yashikirije akaba yahanuye ko indongozi ikwiye gusiga ibikorwa bizokwamaho bizosigara birerekana ko yahaciye. Deferi ikaba yarigizwe n'abatwara abantu n'ibintu, amabisi, imiduga, amapikipiki n'amakinga bahagaritse imirimo baza kwifadikanya n'abandi muri idefire. Imiyabaga n'imikangara urwaruka ruri mwico bise majorete bakaba berekanye ubuhinga mu dukino bagize nk'uko vyagiye biragaragara mu buryo bw'amasanamu. Mu bindi vyavuzwe cane tugaruke ku vyabereye i Bujumbura, umukuru w'igihugu aho yariko rifatanya n'abarundi bose ku munsi wahariwe ukwikukira. Bamwe mu bashimiwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu munsi wo guhimbaza imyaka 60 Burundi bumaze bwikukiye. Umukuru w'igihugu akaba yashimiye intwari zitangiye Uburundi harimwo abarundi ndetse n'abanyamahanga. Bamwe mu bashimiwe hakaba harimwo Generali Sibomana Ignace yafashije mu guterera ivyiyumviro bidasanzwe mu iterambere ry'igihugu mu kubaka inyubako zo gukoreramwo. Akaba rero ngo yaronkejwe urupapuro rw'iteka n'akabahasha k'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Abandi bashimiwe mu banyamahanga harimwo userukira w'umuryango bumwe bwa Buraya mu Burundi Claude Boshu, akaba yaronkejwe urupapuro rw'iteka. Userukira igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi nawe akaba yaronkejwe ikidari. Abo bakaba bashimiwe kuko bafashije Uburundi mu kuvuganira kugira bukurweko ibihano. Umukuru w'igihugu ca Kenya nawe akaba yaronkejwe ikidari igikuru c'igihugu hamwe n'umuserukizi w'igihugu ca Tanzania mu Burundi ndetse n'abandi benshi batandukanye. Umukuru w'igihugu akaba yasozereye ijambo kuri wa mbere mu kakaro 2022 ashimira abo bose bitanga kugira Uburundi butera imbere, akamenyesha ko atobadondagura bose ngo abaheze ahubwo ko bobandanya bakorera igihugu cabibarutse. Tukiriko turavuga ku vyavuzwe kuri no munsi nyene, umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yatanguye ijambo nyamukuru mu birori vyo guhimbaza isabukuru yo kwikukira avuga ati inyuma y'ubukoroni twaratoranye igihugu gikenye kandi gitwawe nabi. Abakoroni nta nzu badusigiye Brarudi yonyene, ariko ubu turiko turavyiyubakira. Ubu ahenshi dukorera ni mu mazu yacu ntitugikota. Varese Ndayishimiye akaba asaba amakungu ko yoshigikira Uburundi mu nzira y'iterambere bwafashe imfashanyo amakungu yaduhaye kuva kera nta kintu kiboneka kiravamwo. Ubu ico nsaba amakungu nuko yatugurana amafaranga akaza tugakorana. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu nabo ariko hari ivyo bashikiriza inyuma y'imyaka 60 irangiye Burundi bwikukiye, kuko babona intwaro iriho mu gihugu ndetse nico bavuga kuri leta CNDD FDD. Turamagiye imyaka 60 Burundi bwikukiye, tugiye kubiraba nta kiriko kirakorwa, ahubwo vyinshi biriko birasamburwa. Hariho amafaranga aguma atorwa menshi. Uno munsi mama ngo bubake ingoro y'umukuru w'igihugu Gitega, ngo bandigishe ikindi gisabwa kindi co hambavu. Uyu munsi intwaro CNDD ariyo ifashe mu minwe ivyerekeye itunganya ry'igihugu. Amabi abarundi bariko barabona nta na rimwe bigeze bayabona ku ntwaro y'abakoroni. Hari ukwica, ukwangariza abantu no kubasahura utwabo. Hari ibihumbi n'ibihumbi biri mu buhungiro bahunze bahunga intwaro ihari. Byumvikana yuko ahubwo iyo ntwaro ya CNDD ikora ibidakorwa gusumba iyo ntwaro y'ikibirigi, ko yoyo ntabwo yigeze yirukana.
abafise amamoto bahora bagendesha bakunguruza abantu abo baratotejwe birazwi, abafise amakinga abafise tukutuku niko kuko uko biri kose ubutunzi bw'igihugu bwarasubiye inyuma kuba abantu binjiza amatagisi menshi n'imiryango yari ibayeho kubera uko kwisumamo kw'abo bajene benshi bize amashuri bagaheza bakabura ubuzi bari bamenyereye kuza bariyungunganya bakabaho gutyo. Ivy'ubucamanza umuntu aragira ikosa rikavugwa rimwe na rimwe mbere akanaryemerera ariko ukarindira yuko hagira ibihano bishigwaho ukabura. Evariste Ndayishimiye rero yarakwiye kwisubirako akorera neza abanyagihugu. umuntu aranegwa utwiwe atunyazwe n'intwaro iri ku butegetsi bakibomera bakanamwomora ngize Imana akanyaga ntiyishwe utwiwe dusigaye mu bandi. Muri rya ijambo Rwagasore yavuga aho mvuga ati abasuma n'abambuzi abo rero bahavuye baba abarundi bambura abantu byabo. Iryo jambo rero usanga urasanga rifise ico rivuga uravye intwari hari uravye ubukozi bw'ikibi ubusuma ubwicanyi. Gayo hamwe mu yaragezwe yavugwaga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi wipfutsa kuraje amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibituba turiko turagushikiriza munota kuyundi urafyonda kuri subscribe maze twashira kwa inkuru ikagushikira mu bambere. Nakengurutse cane kuri mwese mwa muri ko murabana natwe ibihe vyiza n'ivyo ndabipfurije mukanya turaza turaba n'ibindi biriko biragarukwa ko irya nino.